Asante sana mzee. Asante sana. Mimi huyu hapa. kwa vitu vyako unanifanyiaga mzee. Mimi naiheba. Naiheba. Mimi naikupa kontakti hii naikusi. Baba. Na dokima vitu yote. Ngora kadogo. Na dokima. Hilo wangu kuheshimiwa. Na dokima hizi sisi nikangoza kusaka carte bancaire. Carte jaune, contrôle technique. Ibintu vyose assurance. Permis mwema assurance vyote. Permis nenda kuchanga. Takupatia permis juu mimi niko na permis yangu nikasha nitoa. Asante sana. Baba, yani ni yako. Oh la la la. Koreshumwanya. Yeah. Yes sir. Ya la. Ya. Inatosha kupatia. Mboya gari. Zayikumengo wahinduye strategy gatoyi waje mu bintu by'abami urabona neza ko ari ibintu wagize bitamenyerewe cyane nga mu Burundi ni video itamenyerewe cyane nga ibintu by'abami urabona neza ko ari ibintu birimo creation itangaje cyane urahevye ibintu byo gutamba mu muziki ga Thomson. Ndibaza ko na ndirimbo idatambika na silo barayitamba bisigura yuko iyi ndirimbo iratambika kandi itambise cyane gose no muri clip ndibaza ko bamaze kubibona ni clip irimo ama choreography ya bien ni clip imeze neza ku bantu bose reka basimvuge kwanza merci ku bantu bose bamaze gukurikirana indirimbo iratambika kandi ni kujyanye nakubariye gutambika kw'indirimbo nibisigura yuko ntakukore style imeze nkuko oya indirimbo zose ziratambika mahit ariko ugasanga ayo mahit nta ma etage bubatse nta makampu nata akomakomeye cyane nga mu Burundi basinye n'amasezerano mu gihe igikogo kiravyo usanga gifite quality kuva kuri video gushika kuri audio ugasanga ni igikogo kirimo creation igitandukanye cyane bipfira hega Thomson kugira ntimuronke ivyo bintu Thomson. Sinibaza ko ari umuririmbyi amaze gukora iti imwe akacaronga ama etage cyangwa ibindi bintu imiduga sinibaza kuko nkirageze kuraba muri no East Africa yacu nabajya baririmbyi bose tuzi ko araba boss bagatora tukumva ibintu byabo nibakoze hiti imwe ahubwo bakoze nyinshi bisigura yuko kimwe gusa nobwira nabandi baririmbyi bagenzanje niducika intege dukore cyane kimwe kandi chance niva kuri kundirimbo nyinshi cyange imwe chance kwiza nta numwe abizi kuko ni ibintu by'Imana kandi iyo Imana iri kwirapanga ibintu byayo nta numwe ategereza gupangura bisigura yuko giye kubwiwanje no kubandi baririmbyi no gukora cyane anyuma ayo ma etage nivyo bindi iyo miduga bizeye ko tuzobishika iyo ndikukuraba imigisha yanje ni wewe uza kumwanya muri rero yanje ruwambere murundi kazi ubikora neza iyo uri mu kazi nukurura umukozi niwe mukobwa mwiza nabonye kuri iyi si. Baby, you are so fine, so fine. Sinichuza kukufollowinga, kulaikinga kuma posti yawe. Okay. Ibodi yawe yose ni okay. Indero ndundi yawe ni okay. Wallahi mwana mwizuri okay. Asante sana mzee, asante sana. Mimi huyu hapa vitu vyako unanifanyiaga mzee. Mimi naiheba. Mimi naikupa kontakti hii naikusi. Baba. Na dokima vitu yote. Ngora kadogo. Na dokima.
Hilo wazi koreshumwanya. Document hizi zote reka ngo gusa carte bancaire. Yeah. Carte jaune, contrôle technique. Ibintu vyose assurance. Permis mwema assurance vyote. Permis nenda kuchanga. Takupatia permis juu mimi niko na permis yangu na kesho nitoa. Asante sana. Baba, gari ni yako. Oh la la la. Koreshumwanya. Koreshumwanya. La la. Niba uwe nimefanya nini? Basi tuzenda go lift. Ngongea nani sio yako mbona biki? Upa kazi. Yeah. Yes sir. Yeah la. Yeah. Inatosha hiyo katia. Ngoya gari. Bakunzi bakoreshumwanya media mumeze gute meze neza ni Mr Koreshumwanya ni Mr Tugesho n'umunyarusaku ni Suto ni Chawa ni Mr Vuguta ni Mr Koresha itabi muri bo muri fresh ndabakunda ndi kumwe na Thomson the voice killer abenshi bamwitiranya n'imikeke ariko ntiyitwa umukeke ya mikeke ya Thomson ni Thomson the voice killer aho aheje gusora igikorwa ciwe ca mbere uno mwaka wa 2023 iri ku rubuga rwa YouTube yitwa Thomson the voice killer nyene aho amasanamu ameze neza cyane ari gikorwa amasanamu yakozwe na John Elar odikorwa na Joel Hutton umuhinyanyuzi amaze imisi abikora neza cyane umuhinyanyuzi bivugwa neza yuko ari mu bahinyanyuzi ba mbere nga mu Burundi bakora amahit yakoze amahit niwe yakoze Madamu niwe yakoze Nobody ya Sadbi niwe yakoze indirimbo nyinshi muzi zabaye hit ni Joel Hutton yayikoze ndetse ni indirimbo ya Thomson mambo vipi uko sawa Safi sana mzee. Yeah. Freshere zinakuwa mzee. Tunamshukuru Mungu hata wewe naona safi yani. Bien kamkorogo kashanza kugusa kimya kimya. Kweli nao shanza. Sengia mu mugambo. Thomson. Yeah. Uheje gusora indirimbo yawe, indirimbo ya mbere itangurira umwaka wa 2023. Ikintu ca mbere nshaka ava yukuramutsa abakunzi banza kwanza uduhe kwanza volume gato kwanza bumve kwanza gatoyi. Uduhe kwanza volume. Beni barayumva friend. Bayumvise ariko bumve ko natuko feeling kandi no ku radio yari kiravuga mu kanya hari amaradio yatangwe gutahura agaciro k'abaririmbyi abarundi beko baravuga okay wallahi mwana mwizuri okay baby guys ikizawe anombo wanze kwanza tangura kwanza mumenye nitangurira ndirimbo mwumvirize ukunge nitangura killer boy apana aha rero mviriza iyi ni indirimbo kwanza uyumvise urumva kuri mu mudiho wa kisasa ni kizazi kipya kawaida si ya midiho wumva neza yuko mengo n'indirimbo za kera ni indirimbo z'abaje ndirimbo y'amajambo wobwira urukundo amajambo y'urukundo wobwira umukunzi wawe Thomson fresh lakini safi mtu wangu ndaswe kukubaza kandi cyumviro cyavuye kuri okay ivyumviro turavyamana ni ibintu niyo inspiration ya mbere kuko kuyumvira kukira domaine yose nawo uri umujwere uri umuntu asanzwe kuyumvira ni ikintu ciza cyane gose bisigura yuko idea natangiye kwandika nyene nari nkeneye ko no kwandika indirimbo nziza y'urukundo na niyo mpamvu ubona ko nahereye kuri okay dedicate kuri kubakundanye no kumukunzi wanje narijya tukiri mu minsi ya Sevara na wewe dedicate kuri wewe ku muntu wese afise umukunzi wiwe ku muntu wese ari mu rukundo ni indirimbo ya bien cyane gose yes
ndabibutsa neza ko turiko turazunguruka turiko turayaga dufiringa ino ndirimbo turi muri quartier nziza cyane, quartier ya Bwiza, quartier iri kirasubirwamo cyane. Murabona ama etage ariko arubakwa, quartier abanyagihugu bari no bariko barayitahura cyane. Urabona ama business arabandanye. Thomson neza na neza okay irasohotse. Feedback ndibaza uri kurazibona ku mapage hirya no ya Facebook batangwe kugupromotinga kugupublia igikorwa cyawe ko barazi kukaze kuva kera ndetse no bariko barabikora. Thomson niki kintu nirihebanga wakoresheje kugira indirimbo ikore kuri aba bantu bakoresha izimbuga ngurukana bumenya hanini cyane, ndiye strategy wakoresheje? Bo hibaza ko na strategy nini ya na strategy mugabo benshi bari banyotewe kumviriza igikorwa gishasha cha Thomson. Urabizi ko meruse indirimbo yanje ya nyuma yari Style On, okay. Kandi aciyemo igiye kinini ya cyane, bisigura yuko bari bakeneye bari bifuza nyene kumviriza akazi gashasha ka Thomson. Novuga gusa thanks so much ku bantu bose bashoboye gushigikira akazi kanje, ku bantu bose bashoboye ku postinga cover yanje. Imana ibamezagire cyane gose. Urumva neza ko abashimiye cyane Thomson. Ino ndirimbo uyigerageje kuyumva urumva neza ko ateze indirimbo zitambika cyane nka za Anaconda za Stallone. Thomson ino ndirimbo kumengo ntitambika cyane, tukatubona neza yuko umengo wahinduye strategy gatoyi, waje mu bintu by'abami. Urabona neza ko ari ibintu wagize bitamenyerewe cyane nga mu Burundi, ni video itamenyerewe cyane nga ibintu by'abami. Urabona neza ko ari ibintu birimo creation itangaje cyane. Urahevye ibintu byo gutamba mu muziki ga Thomson? Ndibaza ko na ndirimbo idatambika na silo barayitamba bisigura yuko iyi ndirimbo iratambika kandi itambise cyane gose. No muri clip ndibaza ko bamaze kubibona, ni clip irimo ama choreography ya bien, ni clip imeze neza ku bantu bose. Reka basimvuge kwanza merci ku bantu bose bamaze gukurikirana indirimbo. Indirimbo iratambika kandi ni kuganye nakubariye gutambika kw'indirimbo nibisigura yuko ntakukore style imeze nkuko indirimbo zose ziratambika. Ego cyane. Yeah, ni kimwe gusa Thomson ya narinkeneye nyene ko no vanga style. Ego. Kuko amasile nkaya ariho abantu benshi cyane bamaze kuyansaba bakambira Thomson pourquoi udashobora gukora indirimbo iri romantic, indirimbo buvuza muri mariage, indirimbo nkumbu urabona turacyari muri Saint Valentin deja, indirimbo abakunzi bo kumviriza, na niyo mpamvu nakoze okay. Okay ngira sohotse simbira ku rubuga rwa YouTube rwa Thomson the Voice Killer, ndibaza urabona na link ngaho hejuru. Simbira ku rubuga rwa YouTube umufollowing nkuko yabisavye, umfollowing ndakurikinge, ndakugira iki, ndakukuya kwenda kugira iki system. Urumva simbira ku rubuga rwa YouTube rero uyifeeling. Thomson ino ndirimbo okay iraje, Thomson ari mu nyishu. Ndavuga neza yuko Thomson ari mu nyishu, imyambarire Thomson yambara neza, Thomson afise umuduga mwiza. Thomson mu bisanzwe ikibazo cy'uburyo caramaze gukemuka bukebuke nubwo atawuheza byose. Thomson wibaza neza ko ino ndirimbo bivanye n'izo umaze gusohora zose iyo yuzokugeza he? Ndibaza ko okay ni indirimbo nziza kandi ni indirimbo izongeza ahandi hantu nkuko izindi zihora zinshikana ahandi hantu. Kimwe gusa nka twebwe nk'abaririmbyi uragerageza ukahaba fans bawe amastyle atandukanye. Mu kibazo cyo kunshikana ahandi hantu naho ndibaza ko ni nka zose zizonshika zimaze no gunshikana ahantu kandi ndabishimiye cyane gose. Ego cyane. Murumva neza yuko indirimbo nyinshi zimaze kumushikana handi hantu ndetse n'inoke ariteze neza yuko izomushikana handi hantu, ariko ahanini jambo riva kuri mwebwe mudukurikirana, mwebwe bakunzi b'umuziki w'u Burundi, mwebwe muriho kugira nimumaramare mubone neza yuko mufite abaririmbyi bahagaze bwuma bameze neza. Turacazunguruka ni handi nyene mu bwiza ko turiko turi fatana kayaga gato kuko harashushe, tuko turazunguruka ibintu bimeze neza cyane. Ariko Thomson ikibazo abaririmbyi benshi b'abarundi bakunze kugira nikihe ko basohora amahit ariko ugasanga ayo mahit nta ma etage bubatse, nta makampuni akomeye cyane nga mu Burundi basinye n'amasezerano, mu gihe igikorwa kiravyo usanga gifite quality kuva kuri video gushika kuri audio, ugasanga ni igikorwa kirimo creation igitandukanye cyane.
bipfira hega Thomson kugira ntimuronke ivyo bintu Thomson? Sinibaza ko ari umuririmbyi amaze gukora itsi imwe agacaronga ama etage cyangwa ibindi bintu imiduga. Sinibaza kuko nkirageze kuraba muri no East Africa yacu nabajya baririmbyi bose tuzi ko ari aba boss bagatora tukumva ibintu byabo nibakoze hit imwe ahubwo bakoze nyinshi. Bisigura yuko kimwe gusa nobwira n'abandi baririmbyi bagenzanje niducika intege dukore cyane kimwe kandi chance niva kuri ku ndirimbo nyinshi cyangwa imwe chance kwiza nta numwe abizi kuko ni ibintu by'Imana kandi iyo Imana iri kwirapanga ibintu byayo nta numwe ategereza kupangura. Bisigura yuko giye kubwiwanje no kubandi baririmbyi no gukora cyane hanyuma ayo ma etage nibyo bindi iyo miduga ndizeye ko tuzobishikako ni pole pole neza cyane. Thomson kudacika intege ngo nico kintu kimubwije cyane bana nico kintu cya mbere kuko giye kubwiwanje vraiment ukomeze je sishobora gucika intege shobora gucika intege kuko mu buzima urabizi ko iyo ucitse intege n'imbere y'Imana urereka Imana ko umenga ntabwo yakuremye ntabwo uri umuntu wayo mugabo je ndizeye yuko ndi umuntu w'Imana ndi umwana waho le fils de Dieu sishobora gucika intege negoza gukora cyane kuko sindi wa mbere ariyo nabandi badutanguriye bataracika intege none twebwe twatanguye tutaragirana na 20 ans de carrière uravyumva ko turacatpambana cyane. Thomson neza kariyeri yawe imaze imyaka ingahe nk'uwo kumva Thomson amaze muri no industry imyaka ingahe? Narigeze kubivuga umengo ni nka ntanguriye aho natanguriye umuziki vraiment maze nk'imyaka nka 20 urumva si mike cyane. Thomson imyaka Thomson batanguye gukurikirana ibintu vyiwe nk'imyaka 4 3 ni nka kugenda nakubwiye nushobora gucika intege utegeza gupambana ashobora guca nk'imyaka nka 10 mugabo umunsi umwe gusa bagatahura kandi kugira batahure bivana na travail wawe ivyo uri kurakora. Thomson ikibazo c'ibiteramo wowe ukivuga kwiki? Ibiteramo biba abarundi ugasanga bariko baranigishanya yuko bakwiye gutegura ibiteramo byabo bakavyikorera. Jene mbona ko ari bonne idée iyo bifise organisation ya bien je mbona ko ari idée ya bien mugabo kenshi ico ibintu bitunanira organisation yiwacu ni nkeya cyane niyo mpamvu usanga abarundi benshi dushiramwo baragerageza bagashiramwo amahera mu bikogwa mugabo ugasanga organisation ni nkeya cyane twofuma basi tukabura amahera mugabo organisation ikaba ya vrai. None ayo masho nimba bifuza ko n'abarundi n'abafana b'umuziki ndundi boza mu ayo masho foke organisation ibe ya bien bashiremwe abaririmbyi beza kuko uno munsi nuzoja kuri show usanze mwo Thomson ejo ugiye kandi ugasangamo Thomson igihe ejo Thomson uzoruha kandi nawo uri umuntu yumviriza abandi baririmbyi wori wumviriza ama nouvelle tana mugabo iyo hashisigiye cyo kubashira mu masho ukababura. Ndibaza ko ni systeme gusa ya organisation mugabo yo ni idée ya bien kuko natwe turabikeneye kuko urabizi ko kera za 2000 combien 2004 5 6 abaririmbyi b'abarundi baruzuza bakuzuza saga plage ama stade akuzura Kidumu yaraza mu Burundi akuzuza bisigura yuko yari organisation ya bien. Pour le moment bagire gusa ama organisation ya fresh ibindi navyo ni bien kabisa. Mukumira amatereka dusubire dufiringe kandi indirimbo hejeje kuja ku rubuga rwa YouTube rwa Thomson The Voice Killer ubunyene je nawe tuvugana mu mwanya uhise gato ni indirimbo igiye ku rubuga rwa YouTube. Tega amatwi twumvirize by Thomson The Voice Killer turagarutse gato. Yes. Killer boy. Hey. Tandukana na hobiyakana
umutekano warangiza udasanzwe mu mutima wanje murana akanyamuneza umbere inyishu ya byose I go fight for you every day baby baby you are so fine so fine sinichuza kugufollowinga kulaikinga kumaposti yawe yose ni okay okay ibodi yawe yose ni okay okay indero ndundi yawe ni okay wala imwana mizuri okay iyo ndi kukuraba imigisha yanje ni wewe uza kumwanya muri iyo rero yanje ruwa mbere murundi kazi ubikora neza iyo uri mu kazi nukurura umukozi niwe mukobwa mwiza nabonye kuri iyi si baby you are so fine sinichuza kugufollowinga kulaikinga kumaposti yawe okay ibodi yawe yose ni okay indero ndundi yawe ni okay wala imwana mwizuri okay pose kwanza Thomson hari ijwi rero akoresha ngaha jewe ndagiganye cyensarara ni hatari kakaboro ni gute Thomson akaka apana refre au kaboro zawe sinichuza kugufuro windo kaboro gatoza kadogo baby you are so fine ngoja nirutie ndani bibi man twende bibi acha nirudia jenda maana bishobora bibi apana reka acha mwenye sauti yake kwanza atuambie kwanza twagiye baby you are so fine sinichuza kugufollowinga kulaikinga kumaposti yawe yose ni okay ibodi yawe yose ni okay indero ndundi yawe ni okay wala imwana mwizuri okay yes baby girl ngidi yawe diki zawe wewe cameraman asuri ulimwambia yako kaboro ni kode ariko nduvize neza yuko baby girl yani body yawe ngidi yawe byawe system byawe Thomson ubona gute iki gikorwa ba bantu novuga neza yuko ubaha wumvisha igikorwa cyawe ati papa ndazi yuko unkuriye muri aka gakino ndazi urafite abantu wumvisha igikorwa ati injoka zinataciya ubona gute bariko bakubwira gute feedback mu bisanzwe by'indirimbo feedback imeze neza kuko uko nyene wabivuze jewe kugira nshira indirimbo kuri YouTube Ngegoza kumviriza nkatangura kwanza je nkayumviriza nkumvisha abandi abantu ba simple badakora music nkasubira kandi nkarondera n'abantu bakora music aba legende nka Farias narigeze kuyimwumvisha namumvishije zibiri aranambwira bana peti yangu iyi niyo okenyene tangurira kwiyi bisigura yuko nabandi benshi narabumvishe barambwira bana Thomson kori bisigura yuko feedback imeze neza kandi merci cyane kuze gute Pax egadu Thomson indirimbo isohotse mama yake yibungenza ari mu kwibaruka ikibondo numvise n'amajambo ya ndumva neza yuko na dedicate kuri mama yake urakoze sha Pax kunyibutsa ico kintu nari nibagiye ko Thomson mama yake ari mu kwibaruka no kuri kwimara Thomson mama yakubu ahamerewe gute ino ndirimbo imufasha gute n'umwana wari munda bo mama yake amerewe neza kandi
indirimbo yanje arayikunda nyene urabizi ko iyo ufise umukunzi mukundanye iyo ukoze ikintu kica kimuraba we nyene sigura yuko ubu amerewe neza ameze neza dusenga Imana vuba cyane yibaruka ikibonye yes ucu twongera iyindi ndirimbo muri zimwe wumvisha Fizo ucu twongera iyindi ni nyinshi cyane n'umuhungu n'umukobwa ga Thomson ndibaza ko bazomubona batamurogani batamuvuguta n'uguri sio hivyo basi batamurogea nini wanamdai nta na kimwe n'umumarayika ntacho azira ariko reka ntashe mama yake tunakupenda sana tupatie mtoto n'indirimbo riko irabikora neza azoca twongera indi ndirimbo kuko ndazi mu bintu vyanatumye indirimbo inateba no kujako harige usanga nawe mama yake re maboro yenu mavaccine ngo nishindikize ngo badusavye kumugabo uju ngo batufanyise mbio ngo naona ngo nagutwarije ngo nkene guma ndakuraba unota nawe nibe biri mu kipagara kino ubu ndibaza ni fresh Thomson reka ndagushimire cyane ntumira kandi n'abantu ariko ava iko ndabatumira ubakundirika abantu bakurikirana ibikorwa byawe baba ariko barakurana igikorwa cyawe ni igiki obabwira Thomson n'abantu batari n'abantu bakafa ni kafa ulaya abantu banje genda ndabita abantu bakafa ko nabantu baguma banshigikira baguma bama n'ama conseil akomeye kuvyerekeye ibikorwa byanje ivyo nkora vraiment Imana ibamezagire cyane bagume banshigikira gusa kandi ndababwiza ukuri ko pour le moment ngiye gukora cyane kuko nico kintu baguma bansaba kandi iyo umuntu agusavye ukore arigiye twe nk'abaririmbyi arigiye tuba turiko turakora ukabona yuko wewe uri kurakora cyane mugabo ujya agukurikirana kubwiwiwe akabona yuko wapi jamaja nifikisha pale pe mimi nahitaji bisigura yuko zigya conseil zabo nubu ndacyazikeneye bagume bandika umuntu wese amaze kuraba indirimbo yanje aje kwakurikirana akazi ka Thomson agume yandika mume n'ibindi vyumviro byose tuzobikora kuko turi kumwe turi hamwe byose birashoboka reka ndakubwira neza ko nino ndirimbo video yayo yasohoye kubera mwebwe nyene yavuze neza ko mwabimusavye yuko yokorera kuri iyo system nyene mwabonye muri video y'abami ukuntu umukobwa bintu byinshi kandi indirimbo zi romantic ko kenshi barazi n'amasije yanje ni sije z'urukundo mugabo zibagora gutahura kuko ari ukuntu ntinkabigare nakubwiye twe nk'abaririmbyi wo uriyumvira gukora ikintu gikomeye kubwiwawe ukabona yuko ari ikintu gikomeye mugabo gishikanye mu bantu alfa nyimbo mbovu mugabo kenshi iyo nkoze indirimbo ndumvisha abantu niyo mpamvu mura ndazishira kuri YouTube iyo numvishije abantu sishobora no kuyishira kuri YouTube asante sana Thomson ndagushimire cyane nshimira nawe we udangisha gukurikirana ibikorwa bya koreshumwanya media ndetse n'ibikorwa by'abartiste bacu abaririmbyi bacu nako badakora bariko baragwana cyane uri kurumviriza muri ko mwumva quality basigaye bakoresha muri no miss abadusuzugura nabo ni bane badusuzugura ariko ibikorwa byo nyene bizokwivugira simbira ku rugo rwa YouTube rwa Thomson kandi ugire subscribe usharing ino ndirimbo ya Thomson igere kure azobibona kandi bizomwongereza ingoga n'ishaka cyane byo gukora cyane ndagukunda cyane behind camera ni Pax Alaba bye bye oui